Quand vous avez justement choisi de chercher une mu solution, ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biba biri mu gihugu umuntu wese yategerezwa kurengera inyungu ziwe agashyira imbere ibiganiro nayo muri ibi bihe turi ku kibazo c'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu impande zose zija hamwe zikemeranya kurondera inyishu y'ico kibazo mu kubahiriza inyungu nyamukuru y'abarundi bose iyo nayo si yindi muri kino gihe n'amahoro umutekano hamwe no gutsimbataza intwaro rusangi yubakiye ku ntwaro ibereye kugira igihugu cyacu rero gishishikare gutera imbere twari dukwiye kurabira kuri kahise katwigishije ibiganiro aho rero bidusaba kuganira kugira tugumane ako karanga kacu ko muri kahise ko kuganira ariko kandi hari ibibazo tutokwirengagiza ico kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu habe kuganira kugira umurundi wese yidegemvye mu kugira ico ashikirije kuri ico kiringo habe mbere no kuvyiyamiriza kuko nibwirizwa nshingiro rirabivuga neza kadakwiye kwitoza akaba ari nayo twotegerezwa kubahiriza en nous posant plus de questions de mandat qui est bien tranchée par la Constitution. Parce que c'est la Constitution que nous devons respecter.